Bakunzi b'isamizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Mariya Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Muragahora inema y'umukama wacu Yezu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ingabirano ya mutima mweranda. Kaze dutegeye yompi kandi tuzirikane ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi w'umukama ugira indwi mu gihe ceranda c'Ipasika. Ntangure ndabibutsa ko umunsi w'umukama ugira indwi mu gihe ceranda c'Ipasika ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kumenyesha amakuru, umunsi washinzwe n'inama nkuru yabereye i Vatikano ubugira kabiri nk'uko tubisanga mu nyigisho yayo Inter Mirifica ku vyerekeye kumenyesha amakuru. Inyigisho yashizwe ahabona mu mwaka w'1963. Uyu munsi mpuzamakungu wahariwe kumenyesha amakuru ugira wa 59 turiko tuwuhimbaza ku civugo kigira kiti sangiza abandi ukwizigira kuri mu mitima yanyu kandi mubigirane icubahiro. Turasaba Imana rero mu kumenyesha amakuru kwacu kube ugukabura ukwizigira kandi gukize ibikomera abantu b'ubu tugendana. Muri kumwe na Patiri Leonidas Ntakarutimana ashinzwe igisata co kumenyesha amakuru muri diocese ya Ruyigi. Ngaha rero aho dusanga ibisomwa bitegekanijwe uyu munsi. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa kigabane c'indwi akarongo ka 55 gushika ku karongo ka 60. Izaburi yita ico gisomwa ca mbere ni izaburi ya 96 canke ya 97 bivanye n'igitabo cakoreshejwe. Igisomwa ca kabiri tugisanga mu gitabo c'ivyahishuriwe umutumwa Yohani kigabane ca 22 akarongo k'12 gushika ku karongo k'14 no guhera ku karongo k'16 gushika ku karongo k'17 hamwe n'akarongo kagira 20. Inkuru nziza nayo niyashikijwe na Yohani mweranda kigabane ca 17 akarongo ka 20 gushika ku karongo ka 26. Yaga mukama musavyi wawe guteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Aho bamucira urubanza Stefano yari yuzuye mutima mweranda. Muri ico gihe yaciye araramura amaso araba mwijuru, araheza abona ubuninahazwa bw'Imana, nawe Yezu ahagaze iburyo bw'Imana. Niko kuvuga ati, ubu mbona ijuru ryuguruye, nawe umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Ngo bumve batyo baca baja mu vyo kugazuka bahogora bazibira amatwi. Baraheza bamugwako bamukwegera inyuma y'igisagara bamwicisha amabuye. Umusore yitwa Sauli niwe bamwagiriza bari bashinze imitamana yabo. Mu gihe bariko baramwicisha amabuye, Stefano yasaba avuga ati, Mukama Yezu, akira umutima wanje. Araheza arapfukama ashira ijwi hejuru ati, Mukama, ntubahora kabibangiriye. Avuze atyo aracikana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ni wewe mwami wacu, ni we rudasumbwa asumba vyose. Ni wewe mwami wacu, ni we rudasumbwa asumba vyose. Umukama ari ku ngoma, isi nitarike, kandi amazinga menshi natarike. Ingoma yiwe ihagaze ku butungane no ku ngingo. Ni wewe mwami wacu, ni we rudasumbwa asumba vyose. Ijuru rihaye ubutungane bwiwe, intara zose zigaca zibona ubuninahazwa bwiwe. Ibigirwamana vyose nibikubita ibipfukamiro imbere yiwe. Ni wewe mwami wacu, ni we rudasumbwa asumba vyose. Ni wewe Mukama ukaburi rudasumbwa asumba vyose, ukaba hejuru y'ibigirwamana vyose. Ni wewe mwami wacu, ni we rudasumbwa asumba vyose. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohani. Jewe Yohani numvise ijwi rimbwira riti, raba nzoza vuba nzanye impembo kugira ngo ngerere umwe wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Jewe ndi Alfa na Omega,
ndi uwa mbere n'uwa nyuma, ndi itanguriro n'iherezo. Hahiriwe abamesura ivyambagwa vyabo kugira ngo bashobore kwegera igiti c'ubuzima, kandi kugira ngo bace mu birimba bashike mu gisagara. Jewe Yesu narungitse umumarayika wanje kubemeza ivyo vyose vyerekeye ama ekleziya. Jewe ndi wa munago wo ku gishitsi ca Dawudi n'akabuto kiwe. Ndi inyenyeri yo mu mutwenzi isayangana. Mutima na wa mugeni nabo baravuga bati, ngwino. Uwumviza navuge nawe ati, ngwino. Unyotewe nawe naze, kandi ubishaka niyakira amazi y'ubuzima atacarinze gutanga. Uwemera ivyo aravuga ati, egome nzoza vuba. Amen. Urakaza Mukama Yesu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko yashikirijwe na Yohani Mweranda. Mu gihe yari mu kuva kuri iyi si ngo asubire kwa se wiwe, Yesu yariko arasenga hanze ijuru avuga ati, sabigishwa banje basansabiye, nsabiye n'abazonyemera kubera ijambo ryabo, ngo babe bose umwe. Nk'uko wewe dawe uri muri jewe nanje muri wewe, nibabe muri twebwe nabo nyene, isi yemere ko wantumye. Narabahaye ubu ninahazo wampaye, ngo babe umwe nk'uko turi umwe, jewe mbe muri bo, nawe muri jewe, maze babe umwe rwose, ubumwe bwabo bwuzure, kandi isi imenye ko wantumye, kandi ko wabakunze nk'uko wankunze. Dawe, abo wampaye nshaka ko aho ndi nabo bahabana nanje, maze barabe uburinahazo bwanje, kuko wankunze isi itararemwa. Dawe utunganye, isi ntiyakumenye, jeho yamara narakumenye, aba nabo baramenye ko wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe, kandi nzoribahishuka, maze urukundo wankunze rube muri bo, nanje nyene mbe muri bo. Dushemeze ijambo ry'Imana. Ese bose boba umwe nk'uko we dawe uri muri jewe, nanje nkaba muri wewe. Mutima Mweranda, uri mutima w'ukuri n'ubukomezi, turaguhaye ikaze. Kaze uduhe kuzirikana no kubakira ubuzima bwacu kuri iri jambo ry'Imana tugaburiwe uyu munsi. Kaze Mana Mutima Mweranda. Bavukanye, ibisomo duhawe kuzirikana kuri uyu munsi w'umukama uri hagati y'umunsi mukuru wa Ascension na Pentecote, biduhamagarira gusenga dusaba ubumwe. Nkako igisomo ca mbere dusanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa kituyagira ingene Stefano Mweranda asenga yihereza umukama kandi asabira ikigongo bariko baramugirira nabi. Mu gihe bariko baramwicisha amabuye, Stefano yasaba avuga ati, Mukama Yesu akira umutima wanje. Aheza arapfukama ashira ijwi hejuru ati, Mukama ntubahora akabibangiriye. Muri make, Stefano Mweranda ashaka kuba umwe n'umukama, ariko kandi ashaka kuba umwe n'abavukanyi naho bariko baramugirira nabi. Izaburi yo kwitsa igisomo ca mbere gitwereka uwo mukama nk'umwami wacu, we rudasumbwa asumba bose. Aho ni mu gihe igisomo ca kabiri naco kitwereka ubumwe buri hagati ya Kristo na ekleziya yiwe. Twumvise Kristo abwira ekleziya yiwe ati, raba nzoza vuba nzanye impembo kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ekleziya nayo iraheza iramwishura iti, amen, urakaza Mukama Yesu. Inkuru nziza nayo nk'uko yashikirijwe na Yohani Mweranda, yatuyaga igisabisho Yesu yahereje nk'umusaseredoti, akagihereza Mana se, asabira ubumwe abazomwemera bose. Bavukanye, mu nkundire muri ibisomo vy'uyu munsi abasabikanirizemwo inyigisho zitatu. Iya mbere
ugusabira ubumwe abacu. Iya kabiri, uko ubumwe na Yezu. Iya gatatu, ubumwe icamwa c'urukundo. Inyigisho ya mbere, ugusabira ubumwe abacu. Ese bose boba umwe nk'uko wewe dawe uri muri jewe nanje nkaba muri wewe. Ico Yezu ashaka ni ubumwe bw'abiwe. Ubumwe Yezu asaba ni ingabirano y'Imana, ariko kandi n'icamwa camurwa ku giti c'umuruho. Niho rero umuntu asabwa kubuharanira mu kugwanya n'inguvu ziwe zose ico cose coza kimukwegera mu macakubiri. Yezu afashe ingingo yo gusabira ubwa mbere na mbere abigishwa biwe bagiye kumuhemukira no kumwihakana. Kandi naho bameze uko, ivyo ntibibuza Yezu kubashinga ubutumwa yahawe na Manase ngo babwamamaze kw'isi yose uko imyaka igenda irakurikirana. Yezu yarasabiye kandi abazokwakira ijambo ry'abigishwa biwe kandi bakamwemera. Muvukanye, Yezu yaragusabiye kandi na jewe yaransabiye. Yezu asabira abantu bose yaje gukiza. Ngico vy'ukuri igikorwa ca Yezu. Ashaka kutugira umwe twese nk'uko nawe ari umwe na Manase, duheze tube umuryango umwe, tube igihugu kimwe. Bavukanye, Yezu yarasabiye ubumwe abiwe. Ubwo vy'ukuri natwe turazi gusabira abacu. Turumva kenshi abantu bidogera abo bubakanye, abana babo canke abavyeyi babo, ababanyi canke abagenzi babo, n'abasi babo nyine. Tuhagabire, kuko kenshi dushira imbere kwidoga gusa, ariko ntitwigera dushaka gupfukama ngo dusabire abacu kugira ngo babe umwe natwe. Yezu yarasabiye abo yahishuriye amabanga yerekeye ubuzima bwiwe, bamwe nyene baca bamwihakana. None ubwo twebwe turazi gufata umwanya ukwiye wo gusabira abo tuyagira ibi canke biriya, canke abo tubitsa amabanga yerekeye ubuzima bwacu. Ubwo none twebwe turazi gusabira abaduhemukira, abatwihakana, abaduhevye, hamwe n'abatugirira nabi, nk'uko Stefano Mweranda imbere y'uko acikana yabigize. Tumaze guhereza ibisabisho vy'iminsi 9 incuro zingahe ngo dusabire amacakubiri ariko aribonekeza mu miryango yacu, mu mibano y'Ukristo mito mito, eka mbere no mu gihugu cacu. Dutegerezwa rero gusabira abacu. Augustin Mweranda aradutera akamo ashimitse ngo twubahuke dusabe. Agira ati, naho Imana yiteguriye kugabira abantu bose, igabira gusa uwisavye ko yohava igabira udashoboye kwakira. Ubu noneho ko Yezu yicaye iburyo bw'Imana, aratwambariza kuko nyene yama ari muzima gatubere mu ngoro. Papa Francisco atwigisha ko gusabira abandi ari igikorwa kigaragaza urukundo dufitiye umuvukanyi. Kanimero k'154 mu nyigisho yiwe yise Gaudete et Exsultate duhamagarira kubaberanda muri iki gihe ca none, karabitomora neza. Ugusabira abandi bifise agaciro kadasanzwe kuko bigaragaza ukwizigira dufise mu Mana hamwe n'urukundo dufitiye umuvukanyi. Igitabo ca kabiri c'Abamakabe gabane ca 15 akarongo ka 14 gatomora neza ko umuntu akunda bene wabo ari ugusengera cane igihugu. Egome, ugusabira abandi ni uburyo bwo gukomeza mu mitima yacu no mu mibano yacu bwa bumwe Yezu adushakira. Inyigisho igira kabiri, uko ubumwe na Yezu. Ese bose boba umwe nk'uko we dawe uri muri jewe nanje nkaba muri wewe. Cipriano Mweranda avuga ko Ekleziya ari igihugu kivoma ubumwe bwaco mu bumwe bwa Data na Mwana na Mutima Mweranda. Ikaranga muntu y'umuryango w'abakristu ikiba rero ishusho nzima y'ubumwe buranga ubutatu bw'Iranda. Mu Mana budasa aho kudutandukanya butegerezwa kutwegeranya no kudutungisha. Ugukomera k'umubano kuva ku kuntu abawugize barondera vy'ukuri kumwe na Kristu no kumwe hagati yabo. Ivyo bikamuko no mu bihe bigoye nyene. Ubumwe bwa Yezu ntiburi mu biboneka, buri nyabona mu mutima. Nubwo bukomezi bw'imbere mu mutima butuma nkunda uwundi naho yoba atiyumvira nkanje, naho yoba atabayeho nkanje. Ariko turazi ko bitama bitworohera. Ushobora kudukuza muri urwo rukundo ni Yezu musa, we kubwo urukundo adukunda yemeye gupfa ku musaraba. Twebwe ducumura ubudasiba, Yezu nawe agakomeza kutwihanganira, kuturekurira no kuturera. Yama anywanye natwe. None ubwo natwe turanywanye nawe. Erega nitutarongera kunywana nawe ngo tubumwe nawe, ntituzokwigira dushobora kunywana hagati yacu ngo tubumwe nk'uko yabidusabiye. Kuba Yezu akiri ngaha ku isi yagumye anywanye n'abantu naho bamugirira nabi, nuko yamavoma ugwa bakunda
mu rukundo rwa Mana se. Nkako inkuru nziza iratwereka ko ku munsi Yezu yamaja hiherereye kuyaga na Mana se. Nta handi Yezu yava mu bukomezi bw'urukundo yari afitiye abantu atari mu rukundo rwa Mana se. Aha rero Yezu aratweretse inzira kugira ngo turonke ubukomezi bwo gukunda. Dutegerezwa iminsi yose kwama tuyaga nawe kandi tukamuha umwanya ukwiye. Urukundo dufitiye ruzoheza ruhindura imitima yacu. Papa Benedikito w'16 atwigisha ko kugira ngo dushobore kubana neza n'abandi ko dutegerezwa kubanza kumenya kugumana na Yezu. Aho niho abantu bazoheza bakibaza ikitwungiye ubumwe kandi nta nkeka ko bazotubona mu Imana. Muri ubwo buryo rero tuzoba ivyabona vya Kristo. Yezu ashaka ko twese twamana nawe. N'uyu munsi nyene Yezu arazi iwacu mu kimenyetso c'Ukaristiya. Urya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje aba muri jewe nanje nkaba muri we. Bavukanye, ubwo vy'ukuri turababazwa n'amacakubiri ariko aratabagura imibano yacu. Ubwo nta ruhara tubifisemwo aho tubaye. Nibihe bicumuro dukora biriko birahungabanya ubumwe. None ubwo turagira ishaka ryo kuvavanura n'ivyo bicumuro mu guhurumbira isakaramentu ry'ikigongwe hamwe n'iry'Ukaristiya ngo tunywane koko na Kristo we soko ry'ubumwe bwacu. Urukundo rwonyene tuzogaragariza Yezu n'abantu bose nirwo ruzodukomereza ubumwe. Ubumwe icamwa c'urukundo. Urukundo wankunze nirube muri bo nanje nyene mbe muri bo. Inyigisho igira 3, ubumwe icamwa c'urukundo. Urukundo wankunze nirube muri bo nanje nyene mbe muri bo. Umwe Yezu atuyagira n'icamwa c'urukundo. Yezu mu gushimika rwose kuri iyo ngendo y'ubumwe ibwirizwa kuranga abantu yakunze agahereza ko abariko adutera akamo ngo twinjire rwose kandi dutere intambwe mu ngendo y'umuvukano, gusabikanya no gufatana mu nda. Ikimenyetso bazomenyera ko abigishwa ba Kristo ni ikimenyetso c'ubumwe n'urukundo. Uyu munsi kuruta ejo hahise turategerezwa kugira guhaca ingendo y'ubutumwa bwo gukomeza ubumwe kugira ngo isi yemere ko Yezu ari umwana w'Imana. Ubumwe buramenyesha inkuru nziza. Kugira ngo ukwemera kwacu gukwegakwega abantu bategerezwa gushika ku rugero rw'aho bavuga badakekereza kuri twebwe. Kugira ngo ukwemera kwacu gukwegakwege abantu bategerezwa gushika ku rugero rw'aho bavuga berekeza kuri twebwe nyene bagira bati ese ingene bunze ubumwe. None ubwo bumwe bumeze gute? Mbega ko bari ugukunda ibintu bimwe? Oyaye, ko abantu barashobora gukunda ibintu bimwe ariko ntibakundane, bakazirana urunuka kugeza naho bifuza kugiriranira nabi. Mbega ubwo bumwe bwo bari ugusangira umugwi umwe n'umwambaro umwe? Oyaye, abantu bashobora kwambara umwambaro usa ariko bakipfuza kurasana naho batabivugira ku mugaragaro. Hariho abantu usanga badahimbawe no kubona ababanyi babo batunze iki canke kiriya, bafitaniye ubucuti n'abana bariya, begamiye uruhande uru canke ruriya mu vya politiki, bafise ukwemera uku canke kuriya, bitangira umuryango w'Ekereziya muri ubu buryo ubu canke buriya. Urukundo wankunze nirube muri bo nanje nyene mbe muri bo. Imana niyo igihe cose idukunda ubwa mbere kandi ikadukunda uko turi. Bisigura ko atagihe na kimwe tubaho tutari muri urwo rukundo, no mu bihe nyene bibabaje kandi vy'umwijima. Igihe twumva mu buzima turimwo atawutunezwe, urukundo wankunze nirube muri bo nanje nyene mbe muri bo. Imana niyo igihe cose idukunda ubwa mbere kandi ikadukunda uko turi. Bisigura ko atagihe na kimwe tubaho tutari muri urwo rukundo, no mu bihe nyene bibabaje kandi vy'umwijima, igihe twumva mu buzima turimwo atawutunezwe turi twenyene. Yezu rero ashaka ko urukundo rwiwe ruba muri twebwe kugira ngo turutambutse kandi turushingire intahe mu bavukanyi. Augustin Mweranda nawe atwigisha ko iyo umuntu akunzwe ari hashobora kubona ya Mana itaboneka. Dukunze abandi niho tuzoshikira ubuninahazo bwa Yezu. Ariko se ubuninahazo bwa Yezu no kuvuga iki? Ubuninahazo bwiwe ntibwari ubwo guhayagizwa n'abantu, bwari nyabuna ubwo gutanga ubuzima bwiwe ku bwacu, abanje kurinda ubabare butavugwa. Yezu atwigisha rero kubanza kwitwarika abavukanyi mu kubasukurira. Ivyo bidusaba kugira ingendo nziza y'ukumviriza, ukurekuriranira no kwiheba twebwe nyene ku neza y'abandi. Urukundo nk'ubwo rero nibwo bumwe bwuzuye. Urukundo rutuma mfasha uwundi naho yoba aza arantega imitego, rugatuma ntanga umwanya wanje, ubuzima bwanje n'ivyo ntunze nyene nkabihebera nabo nzi ko bangirira nabi. Urukundo rutuma nshikiriza inkuru zikabura ukwizigira, zigakiza ibikomere abantu bo tugendana.
Mu gusozera ndabibutse ko umuvyeyi wacu Papa Leo w'14 yitwararitse cane gose ubumwe mu buzima bw'abemera Kristo. Ivyo biranaserukira no mu civugo ciwe kigizwe n'amajambo ashingiye ku bumwe. Umuvyeyi wacu Papa Leo w'14 adusaba gufashanya tubicishije mu kiyago kugira ngo tube igihugu kimwe cibereye imisi yose mu mahoro. Muri iki gihe turi mu gisabisho c'imisi 9 yo kwambaza mutima mweranda, nimuze dusabe umukama tugira ivyabona vy'urukundo rwiwe hamwe n'ibikoresho vy'ubumwe n'amahoro aho tugendera hose. Urakaza mukama Yezu. Imana mushobora vyose, urukundo rwuzuye ikigongwe, yo Data, Mwana na Mutima Mweranda, nibahezagire. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimba